tako pum Leo nache navyibuka ndiko navyumvira ati kisibire ndawe ega kipinga sikia haya nilitia face ya white yatoka nizaliwa ari ukiyega gashika baba babizi nituboro tubiri tugabuye kabiri bahati yangu man tuya tuboro turanyerera ufashe turanyerera hari ukuntu tunyerera ukuntu brother turababa kuntu nibaza ko ari abantu bachaza ngo ubutandero c'est pas ubutandero il faut que ahantu twubaha ko hajya boro naho kubaha kweri si tukubaha ko mashaka gufite ukibaza ngo kufinisha umubiri w'umuntu kumbe hajya boro ni so ko urukundo na amaso rugira kandi urukundo rujaho rushaka mu bisanzwe rero ujya anye nimba yari yabyifashemo kujya anye bivana n'ukuntu andi yari yamwishuye mu gukingira ubuzima bw'iwanje ngomba nyene nanje ndabitahure bien n'abafanzi ba TV babitahure sivyo kuko nta kuntu yoza akamukubita bahita gute ku makagari ubu nje ndavuga ati umuntu azosuye akunkora wallahi ko bikofirega je nagukubita man je mbonye miniatire andi yifashe gutyo reka ndabereka amahera abafana aya niyo mahera ni ni exclusive nawe ntavyo waruzi aya mahera kaduharure turi kumena kamera 1 2 3 4 5 acaburoho aya mahera 50000 murangaria ngo ndabapa franga ungine ngo andi jewe vuba nanye ndaje kugutongoza kandi ngo naguhaye ngo ari $600 rondera umugore umwe mudu presenter hama ibintu byo kuzaza kurondera n'importe qui bihagarara mbo je nzogira mariage man itabihinduye muri nko muri 2027 STV every story matters. Reka ndabamutse bakundi ba STV nkabanize ko nkabanize ko meze neza ivanye na muherere nje ni bon ni gunda shima ni kwa kundi nyene ni Grey Queen ya mamede neza mari top kireti yo bamukubise cyangwa yo bamubabaje sinon tumeze bon si je suis pas toute seule sindi nje nyene je ndi kumwe na wa muhungu wanyu Kipaji niwe yaje gutembera handi gusa yasanze ngaha jewe nyene nije ko nashatse kwanza kubanza kuvugana nawe hari ivyambabaje nibiki hari ivyambabaje sasa nyene nashaka kubanza kuvugana nawe jewe Grey Queen imbere yuko bavugana nandi nandi rero ko yanyemere ko tuyagareka ndamuhamagare Kipaji mambo vipi naye mashokze ya rouge vraiment izo concordance mushore wa bleu kiato cha bleu kuzana gusaba ex bawe ngaha dukubitira umuhungu ashobora kumfasha kwe kudashaka ni itegeko urafasha numfasha nguvu andi no kugwara mu mutwe bibaho cyanye ukwihenda gusa tunyene byarashise nimba byarashise byabaye byarabaye none uyo onya yaje kuza wababaye yarababaye rero mfete tubifate gutyo byarashitse no none ko nje no cankubita wewe ujya nje nawe none ko yaje gukubita umuntu atari we anubara ko yatubinzira manuko usande naratuje kandi nuko nandi nawe atuje je naba ndamubwira man oya ndi gusa n'umugenzi nyene namba baramufashe nabi kujya anye baraza urukundo rubaho iyo umuntu yagukunze niko atakubise wewe ko atababaje wewe ababaza andi ndumuriro rero ndorobura yani je numbaje none andi mu bisanzwe sange na matrifaze office vraiment ni imana kishimana ngomba nyene nanje ndabitahure bien n'abafanzi ba TV babitahure sivyo kuko nta kuntu yoza akamukubita bahita gute ku makagari merci beaucoup ahubwo uyo mukobwa arasa je ndimuhira chapanza kizuka kumwica breva ngaho onya nokuri yari kumwica hajya ni habi hajya niba hakora hajya yamukoze kubagabo hajya anye no kumucinzoga mucinzoga none ajya bamfashe kumagaba shanje ndakeneye andi ko nje nabuze yo nabuze nge ndamubadi nge neno cha ndambwira none yandi ko ujya nje ndamfata nka daddy none yandi sava oya reka ariko ari imbere yawe ngira ngo mubaza nabandi ukamubaza nabandi bakumva inge namerewe nawe yamufashe yo havuga mu izina ukareka muhagaye kwanza handi hewe reka ndakubwira ubanze kwanza umumbarize inge nje vyarana nge ndamo ego brema kandi gaho Andri oyo tuongee basi mambo vipi ingono wane tuvugana vita fresh man Kipaji fresh meze neza sana nawe fresh bro kambana ndamutse aba boss banje hariye meze neza meze fresh chendi gado ubijya nuri gado kubesha fresh
Pole sana Fred. Pole sana kweli ndabona umengane. Je numvise ngo ku bagabo barashaze kunyene kwakorera utujaga. Kuri komine mu bagabo. Abagabo baja gusinya kuri komine. Semesh. Musi mukondo. Nabino. En fait, ariko kugenda gauche à droite, hari ikiganiro cagize baca barage. Baca bagiri. Baca tu vois? Numvise ni nane ngo camona ngo ameze ukunari meze gute. Subiramo ngene je sinawe ngene babigize numvise gusubivuga. Kakumangana. Ngo camona oya wana. No kirango no bigera imbere yawe. Nabigize gute. Je bon, rega sindiko ndagunyene nabonye nyene ico banga. Muri binyatsi. Oya aha. Oya bo nibaza yuko. Kwanza cause Kipaji nanje nishiremwo n'abafana ba ASTV ni bon nyene twagomba tumenye ko byanse ko ndakubaza nje navuga mana wenda bihera ku magara mu mvugo mu kinyabufuro ku magara mu kirundi cize bavuga ku mavya twe turakuze nibaza n'abadukurikirana bose n'abantu bakubuze aho no kubuseriye kwigisha ikirundi ari ibintu vyiza kwigisha ikirundi ni ibintu vyiza niko bahita tuvugisha ukuri kuko nta muri twebwe nta mutandiro ahimwe gusa tuko tuvuga ikintu cyo urashaka kuvuga amagara muri make n'ubuzima bacavuga rero nkama ariko hano hari ubuzima bwa mbere kuko n'ahantu hapfuye nawe ubupfuye rimwe rivuyeyo amatu sindisi none bati ndakubaze yandi no mshavuje Kipaji je negana guma ndamukubita umuhori Kipaji nako safisi ahubwo rero arakwiye yaranyatase bro Kipaji nabaye muvuge mu kibanza cyo ko ari ibintu twasezeranye nawe ateza kuheba kavamo kuko nimba ariko bimeze kandi je nawe twarabisezeranye byabaye ngombwa yo kujya mu koga nankibe naye karambwira je ati je ahubwo nzofasha ntimunasubirane kuko je nimba Kipaji naramuteje baje bakobwa ni intumbero yanje no munsi yarayitahuye kwari kumuhanura kwari kumufasha kugira ngo ave muri ibi nabiriye rero ubu ni hageze aho nanje no gwanira umuntu ashaka kumugarukana mu bintu atarimo kuko arafise ubuzima bushasha ariko arategura kugira ngo kazoza kabe keza ujya mdadarira akomuzana mu matrifazi ule ni escrow hivi atakupiga tu hapa takana kisu wakati awe bashaka kumwiga nguyo vyumva vraiment sutakana mupanga tu aenda vraiment yitwa Joy kama Joyce kama Joyce yowe gusa s'il te plaît sinzi ko araba ibiganiro azura commentaire zihari Nubuga rero abantu babona ati ngo nk'ubuje ngwanye no ntinya kwerekana uko ndi nta muntu kwisi atagwana umuntu abataragukubita bamuzuri muzuri nuko ukubise umuntu hajya nta ninguvuze gukubita umuntu woro sinzi ko warubizi aha boro ho nyine udasovye ntibihe nararindiriye bigo birandabura sovye niho byaciye bera amerewe nawo musi wose aha boro ni habi je urazi ko vyabuze ngene ndakubaza ngene umerewe namaze nk'amasaha 2 ngenduko sinasohoka cyanumva isoni umva natambuka uko merci beaucoup ngori kuri yando no subira kandi ngene atavuga ndagusavye please yani sani litokaga kure nisikiaga haya kwanza juu ya watu najifanya natembea hivi juu watu wasione bia ni munda kume bajua ni black sani lifika ndani sani likanyoosha mzuri kutembea hivi nikajuta kama 5 merci beaucoup naachanisha hapa hivi za urazi ko ari abantu batambuka gucya mu buzima busanzwe ari umunsi muri industry atambuka uko n'abanyene bari bambaje ku magara numujama yitwa Edmo uwo muteve Edmo ku magara cyatambukanye nuko nyene niko abaye asanzwe ariko brother haboro hubahwe kandi je barankubise umupira kera ngaho urakwita ko pum Leo naciye ndavyibuka ndiko ndavyumvira ati bisibire ndaga ega kipinga sikia haya nilitia first ya white ya toka nizaliwa alikiega gashika au wazaki kupiga mtu uyumvira kuza kuokipa ubuzima niko bakiana sobeka hivi nasobeka twende mbali juri tubare kumbe yari natisha maniga donc ni tuntu tubiri sinzi abagore abantu bafise n'abashikirisha nk'abagore baba babizi ni tuboro tubiri tugabuye kabiri bati yanguki man tuya tuboro turanyerera ufashe turanyerera hari ukuntu tunyerera ukuntu brother turababa kuntu nibaza ko ari abantu bachabaza ngo ubutandero c'est pas ubutandero
il faut que Bon, ni joke. ahantu twubaha kwe hajya boro naho kubaha kweri Man. si tukubaha ko mashaka gufite ukibaza ngo kufinisha umubiri w'umuntu kumbe hajya boro ni so mbere yo umufata Simena, cyangwa inkoni ugakubita umuntu nyinshi ku mugongo cyangwa ku ntuze abakobwa bubu bitondera urukundo kuko urukundo ndabona ko urukundo n'urukundo gusa urabona abantu habi kandi roshobora kwica ego urabona ko ibyo andi yagukuyemo abikuyemo hageze ndabishima cyane andi nuko yaguye kuri wewe kandi nuko yasanze ari wewe muziranye na Kipaji ubu nje ndavuze ati umuntu azosuya kunkora wallahi je nagukubita man je mbonye miniatire andi yifashe gutyo reka ndabereka amahera abafana aya niyo mahera iyi ni exclusive nawe ntavyo warutse aya mahera kaduharure turi kumwe na kamera 1 2 3 4 5 acaburoho aya mahera 50000 murangaria ngo ndabapa franga aya mahera niyo naratanze ya million 5 balance ko dukora ikiganiro murazi ngene vyagenze me kuko twari dufise umutima wo gusubiza amahera y'abandi ejo yujya mudada nitugira ikibazo then none andi ko basigaye bakubangamira cyane wewe nibiki je ahubwo nibaza yuko ariko ndatahura impamvu ni gusa ni challenge y'akazi kandi nawe niko wigira ariko kubeko tutararonka awadi bitari bwawe cyane reka sha baduha amahera reka je gusa nje ndakubihakirika ndabivuze n'imbere y'abafana bose je ukabona umuntu natabiye neza namukumbagaje uri bagiye ko ahubwo bamye bambaza kukomeye je ni banda aho ndashima vraiment tubibabwire bose ko vyatubaje benshi inbox ni kuvuga yuko Queen bon twasanze atacu yabaye donc batubwiye docteur ayitwambia mushituke mu Kirundi ni gute donc guhabuka ya cyo cyaba ibihungu bitatu by'ibimesha yebegaye we bagaba ahubwo umukobwa arano adi nkono bafata adi nkono bafata and wallahi ntuze ku telefone nacho bagira bagira acha nsupiga hata makofi bro kwisha vumfise nika kweli je cha urabwira abaxe bawe bose nabo bose andi ya bon bijya byose yagukuyemwo byose urabwire deja nisha badirika cana navyo byarahede nibiki kuri nibi andi wacu bamureke je umuntu adosa gukora ko nje ndoca ngwana nawe tuze kuko andi si niyo mpamvu kandi nabunduki nawe none wose ukoma nawe we nuri umuhungu kwe kuri je gukubita umuntu ndumva n'ubwo babwiki niyo mpamvu basigaye bakuzi ko kuva mvuka nakubaze naguciriyemo we no kubita umuntu jewe vraiment je akubangamiye oyo nanguye ncambona kuri umwansi nanje no mukubita we kubera iki cyangwa je nzogira ndangira amashuri yo kwiga kugwana navyo kwiga man shavura kuburyo ukubita umuntu hajya nyene ameze nka kwa kundi kwa Yesu bamuvuze ati ngo ukubita nga anye bace mwongera no adari byake mukubite ogire oya no kubita andi ko yigira umusamari ko uyemera we nkubita acha shao sinimanga nkubita we acha shao sinimanga umukubite urabishoboye kandi uri umubabe je nacho nyereka kare kuza kuba ngomba kubona merci beaucoup bakundi ba TV kwa mwa ikiganiro hariho abantu hari umuntu ayimaze imisa komantera ingyohera kweri si umwe ni na benshi kandi muri iminsi vraiment abafana banje bariko barango nyuma cyane kuko ujya mukobwa ingene yaje iyo baza ko hari abantu batankunda abafana banje cyangwa abafana bacu ujya mukobwa ujya mu Tanzania iyo bitaza kuba ari ibintu banshi nifise abantu banzi neza kandi banshigikira bankwikira cyane bari kwibaza ko je byagenze nabi ariko ubu muco wose barafise nararyohewe na feedback ikiganiro ca mbere cyagize kandi ndakunda ingene abafana mu nsanga inbox cyane mumbaza amakuru ya Queen igihe yari yagize ikibazo biraturyohera cyane hanyuma kandi tubasabe tunabashimire kwanza turabashimira cyane kuko mukora ibikora inka inka ni kirundi utotahura uri umuntu w'umugiswahili rero ndakunda amakomantere ari udukomantere mbona no kuri je nkaryoherwa ariko komantere imwe nabonye ngo Mungu anisaidie mpate mume kamandi ungine ngo andi jewe vuba nanye ndaje kugutongoza kandi ngo naguhaye ngo ari $600 rondera umugore umwe mudu presenter hama ibintu byo kuzaza kurondera n'importe qui bihagarara mbo je nzogira mariage imana itabihinduye nko muri 2027 bisigura yuko avant ena
niko bavuga avant umwaka umwe donc imbere yaho umwaka umwe cyane bapresenta umusheri wanje ko tuba twamaze gusinya contrat twamaze kuvuga nzomukwa nawe acaza kuhunkwa ko tuje tuzokwana twese ndanye $1000 na uzana $1000 hakuna vya kujiwa na mama wanje yarangoye hama kandi tugiye mu kwezi kumuvyeyi wanje mu kwa gatandatu amakado rero abamama bayazana murete makado vraiment mwetara tuvubagiye kuvuka kado zayo ndazishaka baraza bo mbwiye nabandi bashasha bamenyereye hari umuntu yanyemereye kuhereza kado mama wanje cyarambwira ati bon kuba yaravyaye umuhungu wacu mu papa wacu ico ni n'umuntu arabizi ari ni babiri bari mu grammaire wanje ni tate yangu ni nyokuru wanje okay mama wanje vuba asigaye nk'iminsi ngaye kuko shaka kubivuga nawe ntaca vyumva kuko aradukurikirana cyane ariko ndazi harageze ifoke tumukorera kana ariko igano nzokwigora ntazokibone sinzomuha link sinzomugurira abamega kugira ntaje kuri YouTube so mwigore rero za gift mwemereye mama wanje abantu babiri bariyitse muzirete rero dukora umuti je nta birefu ndiko tembea tuone kama hivi bishakwa niko fresh mais tembea tuone merci beaucoup niko bien merci merci nipige pompage piga pompage tu arameze neza tabu 80 hapo 1 2 3 4 1 ngeze kuri 80 merci beaucoup unaona iko sa piga kama mkono mwana ko uone nikomesha Ego urumva rero Kipaji bambia cyane nabo vraiment bo vraiment nyene urabona Jefse ishavu ngaha nyene iyo abandi atari ngaha yo igiciro cy'umazi iyo abandi atari ngaha asha no bishima cyane iyo abandi atari ngaha ngo akuvugire nje nk'umuntu kubona kwinginguma Imana kuri wari kuba umuye ubusa kuko urukundo na amaso rugira kandi urukundo ruja aho rushaka mu bisanzwe rero ujya anye nimba yari yabyifashemo kujya anye bivana n'ukuntu andi yari yamwishuye mu gukingira ubuzima bw'iwanje kuko mbona nifise ubuzima bumeze fo nari nkunda bakubwa cyane vraiment kandi ndabizi ariko Andrade ndaho ivyo narabihevye nashaka kumbesha reka ndabashimire bakundi ba STV ndababwira ati à la prochaine tudosubira kandi mubandanye mwibuka yuko Great Queen ndabakunda nko munkunda urukundo ngaragaza ku bwanyu namwe mubandanya kurugaragaza Imana yanje ndiko ndamenje no musi mubandanya kurugaragaza ku bwanje reka ndabashimire rero shimire no mu cameraman wanje yemeye kunkamera no musi kandi nambaye deshirire merci beaucoup STV, every story matters.